Yesu nashimwe cyane. Tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, n'agakiza kawe. Impundu bibiri tubwira, nagenda abwira ijambo impundu ko ari ikintu gikomeye cyane. Impundu si migenzo, ntabwo ari culture, ntabwo ari mico kama, sibyo. Impundu iri prophetique, kuko bibiri iravuga yuko n'Imana umunsi wo kutwiyegereza ngo izovuza impundu. Tuzovugishwa impundu, ntituzoba tukivuga amajambo, tuzovugishwa impundu. Hari ukuvuga, ariko kuvuga kwacu tupige vigeregere. Kwa sababu gani? Kuna wokovu mkuu, hari agakiza kawe muri ukwezi kwa gatandatu. Iyi Imana ivuze ibikoze. Impundu si mu gihe wabifashe, muyu mwanya wari ukwiye kumanza kuzisamiranisha, kuko Imana iyivuze ibikoze. Imana ivuze ibikoze. Kandi yereka amabwiro, ukwizera kwacu nitutakuzana kukumenyereza yuko Imana ihejeje kuvuga, ibihejeje gushiraho ivyo ukeneye, biragoye cyane. Iyo tuzanana umutima wo gushima kwera vyabaye, iyo yindi misi bitaraba, tuba turakaye, tuba twijiriwe, tuba turi mu myidogo, tuba turi mu gukekeranya. Iyo misi bitaraba, mugabo ufise attitude, ukaba ufise umutima ukubwira yuko kuba Imana yamaze kuvuga, nubwo hazi ibintu biri contraire y'ivyo papa yavuze, rijya jambo riragukavaringa, riragufuka ku buryo bijya bintu uri kurabona bitagira ico bikubwiye. Wowe ukaguma uvyishura ati vyabaye. Nubwo ndiko numva amasinye singwaye, nubwo ndiko ndabona ibintu vyakoretse, nubwo bambwiye ngo ntakiza kuhatsa, cyahaciye je ndazi ko cyahaciye. Tuzovugishwa impundu muri ukwezi kwa gatandatu n'agakiza kawe. Agakiza, mwakumvise agakiza? Agakiza ni ikigega kinini kirimo ibisubizo byose mukeneye mwebwe. Dushobora kuba tudasa agakiza, mugumwe wese araza agakiza kiwe. Uri muri urgence y'akahe gakiza? Uku kwezi kwa gatandatu ukeneye akahe gakiza? Witegure kuvuza impundu z'agakiza k'Imana igiri gukirisha. Imana ibwira Moses, stop, hagarara, hindukira ubwire abanyisirayeli, ubabwire ngo nimwihagararire gusa, murabe agakiza uhoraho agira abakirisha kuri uyu munsi. Kubera iki? Babwira ati kuko Abanyegiputa muriko murabona uyu munsi, ntimuzasubira kubabona ukundi, ntuzasubira kubibona ukundi. Hari ibintu Imana ibareye, irakubuye, ikuyeho, utazasubira kubona ukundi. Turi mu mwaka w'umuvuduko, muri uwo muvuduko ibintu bigiye kwihuta cyane. Haleluya! Itegure kuvuza impundu, impundu z'agakiza kawe, impundu z'agakiza kawe. Kuna wokovu mkuu, hari agakiza gakomeye Imana iriko irategurira abayikunda muri uku kwezi kwa gatandatu. Agakiza gakomeye. Kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera. Itegure iwawe hari ibendera rigira rihungabana. Itegure mu rugo rwawe hari ibendera rigira rihungabana. Mu kazi kawe hari ibendera rigira rihungabana. Ku nzira yawe hari ibendera rigira rihungabana. Rigira rihungabane. Ibendera bisobanura intsinzi, ibendera bisobanura ikintu cyakoretse. Abantu mu gisagara bagiye kubona ibendera, babona ibendera ryawe. Igihe cy'amajambo cyaheze, abantu bazoca ku rugo rwawe babona ibendera, bace ku kazi kawe babona ibendera, bazoribona mu mpemu, baribona no mu buryo bw'umubiri. Hari ibendera tugiye kwerekana. Abagiye kumenya ko Uhoraho ari hano, igisagara kigiye kubimenya. Hari amabendera we, bendera ry'Uhoraho. Hungabana, hungabana kuri uyu mukobwa, hungabana kuri uyu musore, hungabana kuri uyu mupapa, hungabana kuri uyu mumama, hungabana muri foyer, hungabana we. Itegura kuvuza impundu
Mana yawe. Hari agakiza gatashye iwawe. Narivuze nti hari agakiza. Ndabonye agakiza gataha iwawe. Ndabonye agakiza gataha mu kazi kawe. Ndabonye agakiza gataha ku mugore wawe. Ndabonye agakiza gataha ku mugabo wawe. Ndabonye agakiza gataha ku bana bawe. Ndabonye agakiza gataha muri business zawe. Ndabonye agakiza kuhoraho karakujeko. Iyo Imana ntabwo ikibigumije mu rutendeko. Biraje, ndabibonye, biraje genda mubabwira ati nimundorera akanya gato, nimumpa akanya gatoya. Biraje. Mwumve neza icyo Mwema ariko aravuga. Ntabwo turiko turavuga. Petero yaravuze ngo iyo muvuge nk'abavugishwa. Iyo mutange nk'abafise ubushobozi. Enda tumenye uhoraho. Tugira umwete kugira gute? Wo kugira gute? Niyo devoir ya jena wewe menyana na papa gusa. Wewe gira umwete wo kumenyana na papa. Ibisigaye umviriza. Nk'uko umutwenzi ataco ubuza kuza, niko nawe azoza. Mbwira mugenza ati ninde munyabubasha yigeze kubuza igitondo guseruka? Mundabire mu maso baza abantu 2 canke 3. Ubabwira ati mbwira umunyabushobozi. Mbwira Bill Gates yazibiye igitondo. Mbwira Biden yazibiye igitondo. Mbwira Putin yazibiye igitondo. Mbwira Macron yazibiye igitondo. Mbwira ntuzenya wa ONU yazibiye igitondo. Mbwira Elon Musk yazibiye igitondo. Mbwira uyu wa Amazon yazibiye igitondo. Mbwira umunyabubasha yazibira igitondo. Kujya atacozibira igitondo. Niko atakintu gihari kigiye kuzibira umugisha wawe. Kigiye kuzibira ivyawe. Hakuna. Papa amejiandaa vizuri sana. Sasa atafika. Ninasema sasa atafika. Sasa atafika. Sinzi ibintu warorereye bikagarukira mu nzira. Imana imbwiye ngo none rero ubarashiki wawe. Arashika. Araje igitondo cyawe cyamaze gushika. Umutwenzi wawe wamaze gutambika. Ijambo rije rigasangura ivide ntirikora. Ijambo ni nka ema itegeza kumva icuma kindi. Ema ni icuma itegeza gukorana n'icuma. Idasanze y'icuma ntimenya kuri yo. Itegeza kuba ikintu gikoranako rikamenya ati ryashitse aha niho nari nkeneye kuja. Ijambo ntirikaze muri wewe ngo riburi rindi. Iyo sumako ntizeyo ngo isangeyo hari amababi. Ikene gusanga y'icuma. Mukwiye kuba connecte mu ijambo. Iryo jambo murigira umugeze twabibabwiye. Uri umuntu rushe cyane nimba atajambo ufise muri wewe. Bibiri vuga ngo ayo majambo abe muri mwebwe agwiriye cyane. Abe muri twebwe agwiriye. Burya mwari mukwiye kuza nga mwiteguye. Niko vyategeza kwa mu buryo bw'umwuka. Mwategeza kuza, wategeza kuza ufise ibanga. Hamwe mvuga ijambo rimwe ukaryumvamwe ibihumbi. Iyo ridahuriranye n'ukwizera kwawe, ridahuriranye n'ikintu wari witeze. Umutima wawe uramantanye n'ijambo, uraryibuka, urarisengerako, urarivyukirako, mwibarabara ugenda urarikonfesa. Iyo bitabaye bityo ntirikora. Imvura y'umugisha igiri kugwire. Kumvira ikirarwa. Twebwe ntituzovuga, tuzorengana bavuge. Igisagara kigira kivuge, kitasema. N'udashaka kuvuga agiye kuvuga. Kuvyuga bagiye kubona. Hano ni muri gravity, mwihuriro. Bagira bavuge. Wumva imvura y'Imana. Ugenda n'ivyizigiro. Ugenda ne kumva ko Imana igira ikora ikintu gisha. Eheraba. Uhoraho agira akora ikintu gisha. Mbega ntimuzokibona. Agiye gutembesha amazi mu bugaragwa. Yarabivuze no kubikora azobikora. Eheraba umwete uhoraho. Ugiye gushitsa ivyo. Umwete wa papa wawe ugiye gushitsa ivyo. Narivuze ngo umwete wa so wawe ugiye gushitsa ivyo. Umutwenzi wawe uratambitse. Uwiwanje uratambitse. Igitondo cyawe cyamaze kuza. Nta gusubira kugendera mu mwijima. Sinzi ijoro umaze mu igihe. Sinzi igihe umaze muri iryo joro. Ariko ndabona igitondo cyawe. Ndabona igitondo cyawe. Ndabona. Weye. Reka sha. Ugira ngo ibirenge byawe ntivyoberwa n'ikirato gasha. Ibitugu byawe ntivyoberwa n'ikote. Itegure hari hasigaye umwanya gusa nawe ugira wambara. Nawe ugira wambara.
ubu we aya maboko yawe ntabwo abereye guharura ifaranga, izo ntoke zawe ntizo yaharura. Wibaza ngo guharura ifaranga bisaba mu ishure, niba ritereka imbere yawe urayingene uriharura, urusha calculatrice, hari hasigaye umwanya gusa ugira uriharure nawe. Vyemera ivyo nakubwiye ko je ntabwo ndabikuye hano, ndabikuye mu kigega cyo mu ijuru. Ijuru rigira rirekura umugisha, ricuncubura umugisha waryo. Ico ngundira Imana rero, barakwankika kwemera, baraguhonyora, irahuha, iguha pole. Iyo baguhonyoye ikiga, Mungu anayejiheshimisha ajiheshimishe kwako, agira yiheshe icubahiro iwawe. Hey, habari njema raha yangu, Yesu ndiye mwokozi wangu. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye mwokozi wangu. Kwizera ibindi ko ndakubwira, kuko ivyo uri kurumva ubunyene ni bitoya cyane paraporo y'ivyo agira gukorere. Ivyo ndiko ndavuga birakomeye kurusha situation umwanya urimwo. Izerane nanje, emeranya nanje, aho bukera ibintu birahinduka. Abavyize rero tuvugiriza Imana impundu, impundu z'agakiza k'Imana. Ijambo ry'ukwezi, akira Ruheshi yawe, umutwenzi wawe uraserutse. Impundu, impundu. Akira ijambo ryawe ry'ukwezi, umutwenzi wawe uraserutse.